Bite bofu? Ewana ni sawa kweli genda shima. Chindi ko niyumvira. Ubona kweli irakunda. Ya mukobwa azokira n'ukuri. Nyirakunda arakira. Ngira ubwo. Jiwe kino kuremesha burya twebwe nk'abantu bemera Imana. Twebwe nk'abantu basenga. Turazi yuko Imana ifise ukungene ikora. Burya rero ibintu byose Imana yarabihejeje. Mu Korani Imana yarabihejeje byose biratunganye. Burya na Korani yonyene ubwayo n'umuti. Korani n'umuti. Arakira za kumera neza amere nka kera kujya nyene yarameze byose bitunganye bimere neza. Rero we ntugira ubwoba nta kibazo nta asha ureme. Je sinzi ko ndosura kubona umukobwa wawe. Uzomubona mbere bari bavuze yuko bahava batelefona urabasara ya nyene. Nivyo masana ya nyene vraiment we ntugira je nyemera je ndakubwiye nti wewe turabantu twebwe twemera Imana turasenga turayitakambira Imana turayizi Imana turayinahaza nta kibazo mutama munira aza kumera neza ujya n'umwana wanje n'umukobwa wawe na je ni nk'umuvyeyi wiwe kundi muyomba je ndakwemeje kandi ndakwijeje yuko atakibazo kandi munira aza gukira ntugira ikibazo ntugira ingorane kandi bari bavuze yuko mu mwanya baca badutelefona ubunyene none nushimire nibo ba telefone nibo itabawundi yo yareka nitawe nshire muri yo parler itawe numve kuyi kaya nari yo kabisa nitavye numva allo ego ni sawa ntibiza ni munira yo Imana ishimwe manda numve ndaryohewe gose mwana wanje ni wewe ishuri mwishuri ash imisi yo kubaho reka sinzi nuze n'ubunyene nyaruka ndakubone no mu maso ndakubone kabisa ndavyizere neza ko ari ivyo cyangwa atari ivyo je ndakeneye ko ndakubona nuko erega tako turitegura tuze kukuraba nuko ndahazi neza ariko rero nari kubuza kanondera abo twozanana kugira ngo allo munira allo munira ni muyomba tonto ni sawa urumva reka tuwe turaza gupanga turabe ingene tuza hiyo kugira ngo tuze kukuraba sivyo none sawa nta kibazo sawa urakoze wa alaikum salam umvise ko ari none nturemi ndagushimye kose kabisije kurambwira byose nakubwiye shira Imana imbere gusa ntaki iyo Imana niyo mushobora byose nta kinanira Imana nta kibaho wewe kujya nyene nakubwiye bizogenda uko nyene kandi Imana izobikora uvyemere kandi uvyize ndamubonye gutya je ndakubwiye uramubona ku bushobozi bw'Imana uramubona kubw'amajambo yayo Korani byose wewe shira umutima hamwe sivyo gabofu ndavyumvise kabisa ndashimye rero ari bandanirize uko twanje umukobwa wanje amasimbire hiyo gatoyi mbega Imana rero rikabadaje narifise udukobwa ndiko ndakora ngomba ndabe ko nogenda we gusa dupange programme ko je nafise igihe ababuce kumubona gose ejo rero
inkoko iba ariyo ngoma mu gitondo hakiri kare ndamubone ntacyo we ntugire ubwoba uzoze ejo rero doze kabisa ntangora tugikemura icyo sawa ego we rema shafu cy'umutima agakuru keza kagute ntibishoboka oya Imana ikora ibitangaza kabisa kebakaye urakoze cyane ego nchanza tuvubona n'amasomo yandi inkuru ndayemere ndayiboneye Jimmy sawa ibyo ngira nakubwire ntuza kubyemera kandi nibyo Jimmy kutanyaruka we ntumva ningene ndaguhamagaye bajye singira umunezero no kubi ugire wumvise ko Munira yabonetse kandi ngo yakize ni muzima Jesse na telefone ibintu nk'ibyo ntibabipfimisha Jimmy Munira uwo nibone n'amaso yiwanje wowe umuherukana mu ngumu ubu rero ngo ni sawa ameze neza papa be serious bitangiye mana ari na telefone none singuye mu telefone umva amakuru yakwaga papa Munira n'amakuru mashasha amakuru meza yuko yabonetse erega burya Imana ikora ibitangaza Imana ibikoze ntacyo dusubizamo ahubwo wewe none ari hehe ari kwa Samia kwa nyokuru canke bari muhira mu byishimo nari mfise ibyo sinashoboye kubimubaza ariko rero ahari hose kazima yakize Imana yakoze bitanga kumubona mu izina ry'Imana genda urondere rero hose udugu manuke ucumpa raporo atari kwa Samia giconza ari muhira Imana ayo nayawe kumenya rero kandi rero bikabuko tuco tugira ko nk'umugi w'igisahira inkwano kutumira mariage pim kandi wambaye neza isoja mu bukwe oya mvuga kujya kumuraba ucushira kwa gaparfait Afrika ni Amerika baba sipa sinogenda kunyeka ngende nishanje unyene nchangene namurya kwanzanya hose uzunguruke agaparfait gakwiye muhungu ushatse icupuri marireko araryohe uraho wogira ngo arongora uyu muze reka no kumuraba gusa mariage ni uyu muze no gutenyenye iyo minsi ibiri cyangwa umwe amasaha asigaye ariko arakubana menshi rukundo niko rumera rurazungurushana mukama wacu rukagushusha aho naho utaragera kuri 40 degree bakagupima bagasanga ugwaye weisha bite wewe none wowe wajanye gukora imodoka ucuyigumana amasaha yose ndayikeneye muhungu wanje agira aje kuzunguruka kurondera aho Munira oya PS ntimwayishizemwe none oya sha iritiro zine zirakwiye zana nga igitoro tuza kugishiramwe tuyibona sawa yarutsa abagaragiste abantu b'abamekanisi abeshi arabonetse sawa Odi Karibu. Saudi ha Niko da polisi sawa Trashi. kabisa nyinshi yewe mvuyo nalindi n'ibyo nari ndimo ndakora byose cyenda zikoze Kubera hari nkuru numvise ko Munira yaje iyo nkuru niyo yaje mbona oya ntarashika mutamage kumunzana ariko umwanya wose bashobora kwinjira iyo mwanya wose ashobora kuza ashaka ishitse hageze
ndakubaza aracari wa wundi nyene canke yarakize ubu ameze neza nta kibazo na kimwe gihari. si ushaka kuvuga ko Munira ari wa wundi nzi Wa wundi uzi. none kore vyayo nokuri none oya no kuri sonse w'Imana bone baro kwicara ndakanda hicara baro kuri mu nzu wicaye. hano biye ko atanumwe arimo Oya bibi ni nkwari. bibi nyokuru yaje nawe nyene. nukuri kw'Imana ahubwo reka mpere kuri we nukuri yewe gaye we bibi misi myinshi cyane ibintu byarahindutse nyoko ugize neza kuza guturamutsa n'ukuri cyo nuburaga nyoko kandi ugira n'umutima mwiza mwana urabona kuvaho hagiriye wagumyuza kuturamutsa kandi Imana izo biguhezagirira cyo niyemeje nyoko bino yari rubavu rwanje cyo kinyereka ko wamukunda kabisa aho yagiye ntureke kuza guturamutsa niho byanyeretse yuko wamukunda urakoze cyukuri ariko ntacu Imana izobikora ariko nyoko cyenda cyafise amakenga uko yarakize neza basheje uko babimbariye naje se ndamubona ariko bambwiye ngo yarakize neza ameze neza kandi ngo yabaye mwiza cyane urumva wa Munira nyene Munira ujya nyene uzi wiwawe Imana ikora ivyayo no rwose ngo yarakize rimwe kweli ahubwo she Munira Munira muzikuru Munira yo Munira we Munira mwana Munira we Munira yo bega mwana mbona ni wewe bega ni wewe ukama ubwiza usigaye ofisi oya himukirana kutangara ni Munira ni wewe Munira subirungwe mu nda subirungwe mu nda nukuri yo Munira yo mwana ukama ushoboye ariko Imana ikora ibitangaza sinariko nzopfa subiye kugukubita ijisho Kubera ikega ubona ega warabaye mwiza wapi warakize neza umeze neza muramutse none gutaramukije sheri wawe fiance wawe umusheri wawe ni Jimmy murabe neza uramumenye raba ni Jimmy raba neza Munira dada karibu cyo karibu dada ura kweli mana we Munira hindukira urabe Jimmy wibuka Jimmy Jimmy wo mu fiance wawe Jimmy fiance wawe tubibuka jewe nageze fiance uya rukuzi wawe Jimmy urabe gira wapi bagiye murabe nawe wibuka uyu na wewe umviriza ndakubarire umviriza ni wa muhungu mwakundana yagira kurongore jewe ego si Jimmy Munira Jimmy wa hehe yo tanti je mpunzi wo Jimmy nukuri nta wenzi umviriza ndababarire ni mu mutahure igihe yagwaye ni kirekire cyane bakwera Ugire bibi tanti nimwicaye kwanza tuyage azawicare gatoyi umviriza kwanza umurabe neza arige wo murabe ujya ni wa wundi ashaka kurongora hanyuma bica birapfa inyuma y'imisi itatu iryo zina naryo wibuka Jimmy iryo zina ribaye n'irya mbere honyine ndaryumvise ngo mu bagenzi nuba narigeze bitwa Jimmy wo nawe nzi hama ivyo byo se muri Diomedi abo bantu nabonzi nimumureke n'ukuri nimumureke nimumutahure igihe ni kirekire cyane bagiye kwera peut-être azomwibuke ejo ego arutse ararushe nyoko biza gute abandi bose abibuke only me anko ugira icyo uvuze birashika wewe nutuze niwihebure reka kwihebura tuzogenda buhoro azoteba kwibuke ntugire ingorane we teka baza kwibuka ndamuzi kibiki uzomwibuka uyu no hari wanje kwibuka kwanza ngene uzoteba mwibuke umukunzi wawe nawe umukunzi wanje
none ubu bose n'abakunzi banje Arega ibyo kuvuga Besha bya fiance kweli. Jesse ndabisa oya wewe banza uruhuke kabisa ndabona ko itaragenda neza sawa sawa nitagenda neza ameze neza Uzomumenya. Mbona gute, ameze neza bye nuko yaribagiye igihe ni kirekire cyane haize igihe kirekire nawe wari wewe umuntu umaze igihe utabona nk'ubu fiance w'umurona ko nawe nyine agiye umuntu wa Diomede papa je no muhungu umuntu uvuga ngo Diomede ngo Jimmy ahubwo je nyambaye surprise mwangiriye uno munsi sindikunda byumva ntawe nzi n'ukuri ni bwa mbere ndamubona nta ngorane Jimmy Reka wihangane tukore icyo nyoko ravuze Eh. maybe yobarushe Yego. kandi it's a really long time yego katumuhakanya ni mumuhakanya nibyo muhakanya wowe ukomeze kwihangana gusa wihangane ntiwihebure byose bizoza bizoza ndabona ngaha bimeze neza mama bibi natangira papa babonye gusabe sasa ari hehe mama ari hehe mama banzuruhuke banzuruhuke yasohotse gatoya papa mama ari hehe araje uramubona araje none uramwereka cya cyumba ciwe Ego. mama ko ntamubona araza uramubona araza kuza Bashanje no gukora. bibi turasubira rero turi kumwe turi kumwe genda uruhu bagenda uruhuke je nicari ngaha ego ngorane n'ukuri yemwe mungu wanje we kwatibutse nivyo ntumva birananiye gutahura bose ariko twese yatwibutse ibintu byose yabivuze kandi arabivuga neza president ko kubera iki yibagira umuntu umwe gusa kandi ari we yakunda sana yamukunda oya urazi ntugire ikibazo harashobora kuba mu byatumye abakurya harimo n'ibyatuma akwibagira kuko uwakoze bijya ntiyashaka yuko arongorwa uri kuracumba ntiyashaka yuko arongorwa yashaka abatandukanye mu kubatandukanya rero yakoze byinshi kumukwibagiza burundu uri kuracumba kumukwibagiza burundu kandi akaca abona ati hamwe nomureka nomwibagiza ibisanzwe azuhava mwiyumvira kandi reka nawe namugire umusazi uri kuracumba icyo tuma rero nakubwira nti niwihangane tubanze turabe ingene bigenda usenge imana izobikora impera n'imperuka azokwibuka kandi azogikunda kurya nyene aragukunda ego we ntugire ubwoba no uranteye intege ego kandi ndi wawe ndi nyene ego je ndabizi wakomeje kuturaba waraje kuturaba ntiwigeze uduheba we nuko utamubona nicyo kizotuma natwe tugukunda uri wacu uri cyane mu muryango ntugire ubwoba ego nabasabye rero mumurusha kubera nanje ngaho kari muri program ego nanjye gutora mutama kutana ntangora urakoze cyane sawa kabisa okay sawa karibu naje uragaruka urumva rero icyo kibazo umwana naho yitwa ngo yakize urumva neza ko ari agahaze si kanini ku mubiri yakize arakomeye mugabo icyo kintu kimwibagiza uwo yakunze kirahari twese yatwibutse uwo muntu yatashatse ko arongorwa umwe yashatse kumwibagiza uwo yakunze uriko urakibona n'umuti mwinshi sinzi ndetse ndabyumva nicyo gituma rero ndabasaba kujya ku mavi dusenge cyane igikomeye yakuye mu nzira ivyo bigatuma munyira agaruka izokora n'ibindi munyira azoza kandi abantu azoza mu bwenge bwiwe bwose atebe yibuke Jimmy kandi azomwibuka nibaza nyoko nibaza yuko ivyo onye bikenewe yuko tubikurikirana gusa kuko ho basigaye akantu gato cyane nibyo urabona ko nyene abantu bose bari yabibutse bose ibaze je nibaza yuko ari akantu gato cyane dushobora guheraheza agaca kira burundu akamera neza ako kantu karakenewe nyene ega n'uwakoze bidashobora kuba ariko nyene yahereyeko mbanze ndamumwibagize akazitira ndamumwibagize ntamwibuke icyo rero cyo kutamwibuka kirabikweretse no gako abantu bose yabibutse mugabo we yakunze ntamwibuke imana yabikoze n'ibindi icyo yaragamije nashaka ko Jimmy amurongora wewe ngira ngo arazi wowe ashaka kumuha bebo haganiriye munira numusabaza mama wiwe be mushikanjari nkumbaze y'amafuti y'umugore sinzi yomoke
kuva mu gitondo sindamubona sindi yagiye sinzi singiye no kumubaza n'ibiki urya aye uterera ntuza hano wombaze hari ibyo ngeneye kumenya imbere yese nakubwira urana ko ujya mugore wawe reka arakora ibintu bidashoboka ntushobora gusanga yagiye mu yindi nzu y'ubupfumu agiye gusura gukora ibindi bintu bidashoboka siko nikuzura mumenyari ejo nzotwara agatwe kiwawe nako jewe karamunaniye jewe ndakubwira darura ndi mu ruranzi wari ukwiye kumenya iyo ari nk'ubu rero araba umwana araje mbe uzi gute ko atabazi ko umwana hava aza akaba yagiye gukora ibindi amagendere uyu mugore urimo kugenderako amagendere jewe cyiyumviro mfise nitwicara tugende tubanze duce mu ahantu hose je nsanzwe nzi akunda gutembererayo tugende tubaza tumve mwumva ko ari hari kuko uvuze ngo ntuzi iyo yomokeye ivyo dukomerana ngaho yitwa ko umubyeyi nawe nyene yagiye kuva mu gitondo nitwa abanyeshamba ngo tubikore ikibi nkawe yagiye kuva mu gitondo gushika amango ntarataha nawe bashikiwe n'ikibiho uko biri kose aracyari umuntu wacu ibyo akora byose byiwe ni bibi yego turabizi mugabo aracyari uwacu ashobora kuba wose agahuye n'ingorane ntimubimenye wowe witwongera umugabo we niwowe uzomubaza ubwa mbere urabizi duce ahatandukanye turabe tugende turabe none nibyo ibyo muvuze n'ibyo